yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze vyaca bihora arya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica. Mumva yuko ata bintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye, ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntababa barimo. Ati abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari bo baba barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize urwego rwo kwibuna abansi rw'Uburundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 guhera igihe c'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, rwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga, komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartier amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kwibuna abansi rw'Uburundi ruramenyesheje abenegihugu bose yuko naho rwatakaje ivyo bikoresho, Uburundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nk'uko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kwibuna abansi rw'Uburundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kwibuna abansi rw'Uburundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Murakoze. Ati abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari bo baba barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, ntiba ari umusirikare w'umurundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka, niwe twakira. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora, wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko ko umusirikare ni umuhamagaro. Usanze utari umuhamagaro wiwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti
nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mfise. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira iyo wahora. Rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, uwo si umusirikare w'umurundi. Donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, ndabisubiyemwo, abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize, ubu babita papa Burundi. Muri Central Afrique babita papa Burundi, so kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cyabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Central Afrique siyo yari yororo, mugabo bagiye ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha, canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikare imice, babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarukana y'amahoro n'umutekano ari amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja ahandi, amakosa yoca bangaho. Umva ivyo ni ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro, hama ukagenda ukikorera ivy'iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Jere igisirikare ndakizi, ndakimaze imyaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cubatse. Jere ndakizi n'ingene cubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Uwundusha kukimenya azocaza tuvugane, tuyage, tugire deba uvere. Yansi azosha nemera aho atihwe. Ikibazo ca kabiri, Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni ikibazo kitoroshe, kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, ye kambi yo mu Ngagara, izi kambi za Batayopara za base, habeye amasanganya kare zigitangura, nta mihana yari hegereye. Je ninjiye mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi Muha, nta muhana n'umwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera, ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye, ata mihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngitekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi, imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo. Mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba, babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi.
ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda ubu nyine kuvuga ikambi isa niya yagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa amazu hari nkaca nishwa n'ubyaye buza ati none amakambi azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka ubuje bwa mbere canke ubuje bwa nyuma wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbise uhava wewe woca uhava canke havaho ubuje bwa nyuma ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimbwire ngo ivyigwa binini ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi baba bafise ikintu bagomba gukora ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbere z'igihugu ikingira igihugu mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu nico gituma rero ivyo no kuvyitondera kandi inyishungira mucamo yumva baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaha ntiwo kwimuka ikambi nishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu wimuye ikambi uca wimura n'urubibe uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu ibyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana nta musirikare aratwara urbanisme urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe mugabo rero amasanganya nkayatanguye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujejwe gukingira biratubabaza mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane ububiko ngo burajamwo kura none bubika ahantu hatabona hageze mwijoro uja kubitora bobitora hatabona erega kura si ukuva yuko icifata ikasi nisanganya y'ababishatse ububiko amamagaze arimwo kura nyene ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro bobitora gute uhava utora n'ibitari irajamwo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntavyavyi si umusirikare kura irajamwo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura iguma imeze neza hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intu z'ejo turabizi mugabo sinobirinda kubibadondagurira mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira aronka ibitabikwa ahari umuyagankuba birazwi ubwo navyo nyene kibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane Bujumbura hariho ubushuhe hariho ibikwa Bujumbura hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga ubushuhe burashobora kubushuhisha naho atamuyagankuba buba uriho ubitse nabi bugaturika mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation turazi ngene tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene ibisasu vyaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cyane ni kakamu twatera umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi iwe canke ahantu hanyegeje ntahore agahora ngo arakibitse nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko kuko bene ibi bifise abahinga naje sindi umuhinga wavyo ubwo ndazi ingene vyitwa
ndazi n'ingene bikoresha mugabo ndakibonye haje naje ntaco ntegura hari uzompamagara ngo nze kumutegura hariho abandi babi nonosoye nca ndamutuma ko naho coga iwanje nca ngira nti ntihagire gukora ko ngaca nkura rero uwoba yakibitse yikwege ikara mu gashamba ko ntaca cyo gikoza atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana nabiwe rero mudufashe gutera kama bumve ntihagire uwugira sindabibazwa ntihagire uwubi ntagondwa kuhona igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi we canke mu nziwe ko numvise hariho n'icyaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokiteri bati ingo twace turugika baza kugikurana yaciye afukara reka niyo modoka ntiyasuye kuyijamo niko bimeze ati distance ihari hagati y'ikambi n'abene gihugu birahari aho norinda twoja mu bitaro mugabo ndazi barakunda kubivuga iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150 uruzi nk'ikiyaga ni nk'imetero 150 nibaza ni kambi mu bisanzwe kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi y'iki nibyo muvuze mugabo ntaho nabisoma ivyanditse ariko kugira wikingire ntabijye bisasura urabona yuko bifise intuze ndende mugabo nk'umuntu atari kure atari yegereye ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni ya accident mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agire isanganya gusumba ubu bari kure kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse niyo kiguye usanga ataco kikugize mugabo wewe uri hafi kiragutema hari uwabajije ati none bizogenda gute ababuze ibyabo miduga amazu mwumvise yuko n'igisirikare cyabuze amazu n'ibikoresho byahiye ivyo nyene bwashoboye tutangwe kuvuga ngo tugire sinzi iki kibazo ntacyo no bishura kuko sindi umuhinga wapfe mugabo iconze ivyo bikoresho bya gisirikare nta silence bifise imodoka za gisirikare zirafise silence ivyo navyo babituma ko kugira bigwanya umwansi none bishitse bigasohoka ata mwansi biteye umva nta silence iriho mugabo ico nosaba abarundi baravuga barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari tugiye mu makompanye ya assurance nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu utazitetse nibaza rero nk'ufise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration kuko iyo nisanga nizindi kuko siwe yabishatse ntivyamuvuyeko natwe ntitwavyatuvuyeko rero nico gituma bahamagarira abantu ubundi ati amazu yanyu sinumva ingene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka rero twoza turagerageza kuko hashobora kuza n'igihuhusi kigutwara inzu kigutwaye inzu igihuhusi urihishana urumva rero amasanga nkaya ni ibintu usanga rero tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance y'ibirwanisho ku isi yose naho babigirira mugabo sinzi ko bazovyiga mu nama nshingamateka bagashiraho assurance y'ibirwanisho murabatuma nibagira ati nimushiremwo ibiye hashitse bakabishiramwo bizoba mutavuza y'amavuta mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyarakunda gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinebwumve isanganya nkiri n'ubwa mbere ishitse muga no mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville byarashitseho byatikije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana gutyo ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza twebwe Imana yarakinze yamana dusengera dufashije